apari y'amafaranga ndashaka kubona umuhungu nimba arara mu kabare nimba afite comportement izahe tudashaka guhurizako sishaka kuraba ngo umuntu kunuku twofatanya urugendo mugabo ye mu gihe novuga yuko tudahuriye ko kuri ico c'amafaranga nibisanzwe murayaronderana yego cyane ry'ubudamu umugabo aho uri hose azokwamara umugabo azokwamara umutwe w'urugo wafite amahera cyangwa utayafita yafita cyangwa utayafita nimba wafite amahera ahubwo yakoresha mu kubaka ugo rugo neza rwanyu rero nka ntambara yewe bita izo ntambara abagabo ni ntagondwa muntu w'Imana nibapfa guheba wowe ubone yuko atareka ibi bizokwicira yuko ibyo wahora uronka ubironka abiguha nimba ukavuga ati ngaha karaba akavuga ati ngaho ukwezi guheze rero abagabo ibyo bikubwira aba ari responsable Hello fam, nizere ko mumeze neza, nizere ko mwese aho muherereye mumeze mumeze neza cyane. So guys, ahantu turagarutse kandi muri Yaga Tech TV, utaragira subscribe anyaragase agire subscribe. Muri kumwe nanje Irene, ushake unyite Miss Nene. So, nkuko murabona ko tufise abigeme babiri ngaha murabona bamwigeme muri Yaga Tech. Murabona neza turase n'undi mukobwa ngahonye ariko aramwigira umwigeme no musika mpamagari umuntu ugira amugire umwigeme kuko n'umugabo n'umugabo so reka turamutse uno mwigeme hama duheze tubandanye ni ibindi umeze neza shava ameze neza gose yego cyane ibwire abakunzi ba Yaga Tech TV mwaramutse neza mwese bivanye naho muherereye ndabaramukije cyane mwese karibu kandi kuri iki kiganiro tugira tugira karibu kandi ku mazina none tugira amazina amazina yanjye ni Audrey Zirikuna Audrey so mumvise ko tukome na Audrey asanzwe akora iki ko ndabona afite utuntu twinshi ariko arepi bavuga kwepi yego akora iki Audrey murakoze cyane Audrey sanje ndumwigeme nikorera utwanje mu mirimo ya misi yose ndakora bivaye nkuko kwese dukora bijanye n'ubuzima mwanya munini nubwo yuko nikorera utwanje ahama nkagira ibintu vya maquillage karibu cyane muraja kubibona okay so umse ko ari Audrey agira ibintu vya maquillage akora ibintu vya makeup rero bantu b'Imana abantu mwipfuza Audrey mutwandikire mutubwire ati uyo mwigeme turamukeneye natwe turakeneye ko aduza aradusiga ibi nibi bigiye bitandukanye umeze neza love budisha ariko aragusiga no musigira uwo mwigeme kabisa abaje ku nguvu so rero ariko aramukorera ibyo bintu tugenda turaganira buhoro buhoro kugira ngo tube turaganiriza abantu mu mwanya bariko baragira iki bariko baramusiga love kandi Audrey ubwa mbere ukorenga kuri Yaga Tech oya nari maze kuhaca okay hakiri mignon de la capitale yes. Mignon du monde yego cyane so sije dufise rero uno munsi ni dufise sije ivuga ati bon ni ibintu bimaze imisi byibonekeza novuga gute mu bintu byinshi cyane ugasanga mbe love uramaze kugira makeup mu buzima bwawe cyane n'ubwa mbere zo bigite c'est la première fois n'ubwa mbere rero bamfise ku nguvu c'est vrai nuraje mu rubanza canke uje muri nko muri dot kanaka sivyo bakakoblija ko ugenda wisize makeup ko je biramaze kumbako ntibiragushikira bon ntibirashikira ariko nibaza ko je navyo nokwemera vraiment urazi ko hariyo uramaze ndibaza nuze Audrey warabizi urazi yuko maze kuja muri mariage bon nagiye muri dot banyoblija hewe kugenda ngo nisize ntuze makeup barabiharaye avec sa service imaginez-vous jewe avec sa service agacenga kakoblija nivyo bisiga mu maso ibaze c'est quoi ça
c'est quoi kandi abo wikota butana voilà ico rero ariko usanga niyo makeup uri amera yawe makeup kari amahera yawe imvutano kari kandi bijya bintu ndababaza gute umuntu jewe nigora nkaza muri dote yiwe akambwira ngo nze nikotere n'imvutano ibaze no kuri ikibazo oya vraiment twabahe umwanya wabo ibaze turava muri vyinshi twarimo turagenda basharika gusarisha basha nimba twahevye umwanya wacu kuko mwabantu mwe ntimwamuzi ibintu twebwe tuba turimo sivyo rero umuntu kwivolonta akacaza muri dote yawe akacaza rero no muri service hewe ngo muze ngo umbize ngo imvutano ngo ni 10,000 canke ni 15,000 ngo muze mu jameni reka ugasanga umuhaye ibiro 3 vy'umuceri ibaze no kuri kwibana service wakoze afu rero akaca kubwira ngo rega harige unamuterera baba bagushize muri bride ego sha hoho muri bride urazi yuko washaka gushira muri bride y'umugenzi w'umugenzi wawe utara idero maze gushika Audrey cyane birabaho kenshi nkaho ufise amanimero menshi bigenda gute jewe urashaka gusanga twahuriye mu kazi ugaje usanga banshizemwo n'ubuntu nta namuzi yego cyane ivyo umenye ko bibaho kora gusuri ufise contact ziwe cyane acha kumandika muri bride shower atarakubwira ko aragushana muri baby muri welcome baby na Dore basha mwamwibaze ko amahera basi okay basi je ntituzi nanye sivyo je usite muri bride yahugira bigende gute uhize muri bride ya fashundi mwana so akara gaciyemwo rero si je no munsi ivuga gutya kubera iki abigeme benshi iyo usanze ugasanga bon kubera iki apana abigeme benshi abantu biyumvira yuko umwigeme amaze kuronka amafaranga sivyo akora amahera yiwiwe ngo nta mugabo ngo abakeneye marango nta biva kuki Audrey biva kuki bijyaye ibintu bibaza yuko si benshi cyane kuko kugira umugabo no gufita amahera biratandukanye ibintu bibiri bitandukanye ngo ntiwo kandi ugasanga rega hariho gusa hari gihe usanga abagabo babatinya nibyo ega baca bagutinya ugasi ko byari bikwiye kumera kuko harimo abadamu benshi bafite amafaranga kandi bubatse kandi urugo rwabo rukagenda neza kandi baca bavuga ngo baca basuzugura ngo abagabo oya cyane oya arashaka gusanga umugabo atayafise nimba umugabo atamafaranga afise umugore akaba yafise nuko aza kumukompleta kuko deja ntihaba hubatse amafaranga haba hubatse urukundo yego ndakubaze ivyo nuko uramusiga ngaho uhora uramenya ingene ukatisha ndazi waravyize mbona nasa gute yego cyane yewe nembonye umenga arakasa ukuntu umenga yize dese scientifique waranangora cyane wize iki muri ntuzeyemo muri supérieur lettre denze scientifique harimo dese scientifique inshuti yanje warakata ugakata ibintu rero nivyo mbona uriko urakatanga so tugaruke kuri sije so rero wariko uravuga rero ngo ni kinako ndakubwira Audrey hari gihe usanga abakobwa benshi sivyo abagabo babatinya kubera yuko baba bafise amahera kandi urazi iyo ufise amahera gusumba umugabo aca yibaza ko umuco umusuzugura umugaya umuganza kandi tunabiseye ko hariho n'abagore baca babigenzwa nyene novuga ntibonye siko byari bikwiye kugenda kuko n'abadamu bashobora gusanga babigenza uko siko baba bagendeye ryabanga ry'ubudamu umugabo aho uri hose azokwamara umugabo azokwamara umutwe w'urugo wafite amahera cyangwa utayafita yayafita cyangwa utayafita nimba wafite amahera ahubwo yakoresha mu kubaka urwo rugo neza rwanyu rero nkawo nk'ibi bintu ukora urikorera sivyo hariho nk'umuhungu ngakubona akagutinya kabisa gati ntomuturikira urya mukobwa reka n'amafaranga yiwe basha n'amafaranga afite ahubwo nashiremwe agategera wene akore mfite hari ibintu no nk'ubunye Audrey wowe wokomera umuntu akora ariko atarashikiriza nuko atarashika
aba bose tubona bageze ku ntambwe suko babivukanye nuko bashize ingufu bagakora maze bakabona gushika kuco bashaka rero twese nitwihe ihangiro maze tugere aho dushika uza kwiraba uhejeje uza kwiraba bahejeje no ndazi yuko uraza kuba umwigeme mwiza kabisa so rero wewe ndakubaza nange ndakubaza ikibazo woshobora kwemera umukobwa umuhungu usumvya amahera yego cyane Zovana nimba afise comportement zija kumotiva nkeneye imba rya muhungu Imana yarampaye ngasengera nkamubonamwe amakaragiteri na je twoshobora guhurizako kuko hari ivyo tutohurizako apari y'amafaranga ndashaka kubona umuhungu nimba arara mu kabare nimba afite comportement zahe tudashaka guhurizako sishaka kuraba ngo umuntu kunuku twofatanya urugendo mugabo ye mu gihe novuga yuko tudahuriye ko kuri ico c'amafaranga nibisanzwe murayaronderana yego cyane donc uvuga ati jewe biravana gusa na comportement ndamubonyemwo nimba afise comportement je nshaka asha uyo twobana neza mu kirundi gitomoye kandi umusumvye amafaranga yiwawe yego cyane bigeme reka Rove wowe vyemera kugenda ku muhungu donc usumvya amafaranga je nibaza kugira ngo tugire mariage n'umuhungu usumvya amafaranga mbe urazi yuko n'abasore batigera bemera ivyo bintu ko bagenda ku bantu babasumvya amafaranga je twogira mariage ariko kugira tugire mariage n'umuhungu genre genre usumvya amafaranga Zovana nawe n'ukuntu akora hariho ego hariho sinomwemerera uwo baje kungira inguvu vrema genre kugwiza umurongo ngende genre mbandanye nkora hama nawe acicara ahantu arya amahera yanje oya ntibikunda aho ni bon akora genre akora ari kubera ko gusa atarashikiriza jewe kugwa rugezo wowe ugezeko ya uwo twobana vrema ni fresh ariko ari wa wundi ameze uko arindira ati jewe ndarindiriye Rove azane jewe mbayeho kubera umugore wanje nukuri wona ntimwokumvikana oya bre papa wamwita kinebwe ariwe yogiye gukora je kasigara muhira kigenda gukora nawe sigare none si urukundo oya none kujyanye gukunda ni kujya Audrey yavuze ati ntibisigura ko nubwo erega ni kujya Audrey yavuze ati jewe mbonye ama comportement yiwe nta kibazo jewe oya ikinebwe no na je sinovyemera ikinebwe kuko nakore ubone effort yuko agira effort zo gukora kuko amahirwe samwe umwe arashobora gukora bigakunda undi yakora bigateba twese simpaka ngo turonkere rimwe mugabo kubone ko yagize effort ariko akaba yagerageje avuga ati jewe reka nogenda ku muntu basi au moins mbona yuko basafisiga effort yo gukora yo kurondera amafaranga okay ariko hari igihe usanga nabo basore babatinya bakavuga ati none nk'uyu mukobwa kweri no muturikira kweri n'amafaranga yifitiye nazo hava anganza nkubitire mu nzu abatagukonze ivyo biremwe ivyo reka ibiremwe ibyaha by'abahungu abatagukunze umuntu w'Imana oya ivyo ntibiraba oya rega abahungu kubera yuko bavuga ati bikanga kagaye sivyo ati ko hari abahungu bikanga kagaye bavuga ati sino reka nogenda ku mukobwa je aso reka oya cyumvira kubera iki hariho none abandi bagira ama mariage genre ugasanga agize mariage n'umukobwa amusumvye amafaranga nawe umuvuga gute aho nawe umutima agati je ndemeye kurongorwa kweri gusa kenshi muri ico gihe vrema hakora urukundo yego kweri nta vy'amahera birabwa muri ico gihe hakora urukundo none nk'ubu unye bishitse sivyo bishitse umugabo wawe akakubwira ati rero sha Rove sivyo arana yuko jewe sinkeneye yuko ndoza ndaja mu bagabo bavuga yuko je ari jewe wagize iki umenga ni wewe ufite ijambo rinini cyane gusumba jewe abandi bagabo bakama bantuhenga kwa ibintu vyoko avuga ati sasa Rove kajya kazi ukora
karenge ya kiwanje bo ego arakora gusa we ni ufise akazi novuga gute kari hejuru yiwe agati rero wowe heba akazi jewe bari jenze nagenda kuronka turya duke turaronka tuzoturya kurya nyene kubera iki nukuri navyo mwene wemwemera ahubwo kubera iki wemera ko ari umugabo wawe sigura yuko ugendera ku munsi y'ubutege y'ivyo avuze uri hasi ivyo avuze biri ivyo apana ivyo arivyo vyose mucamakazo wavuze ibitari ivyo oya narenda kubaza okay basi dufate suppose ndavyemeye wewe amahera aronka ugasanga ni ya mahera na ratio y'ukwezi ntiyovamo ibintu birazimvye atasi ya cane urumva ni yandi na ratio y'ukwezi kumwe atavamo ahubwo usanga jewe muri yandi yiwanje ndashaka kuronka ratio ndashaka guhemba umukozi ndashaka no kuriha n'inzu none oya umukozi muca mumwirukana ukaca umukozi wo muhera arabeshi nivyo ni bibi oya jeje navyo nomwemerera nawe ntiwavyemeraga Audrey akabwira ati heba ako kazi kawe jewe uze ngahanya bari jewe mbi umugabo ningayema nasima ma responsabilité yose ufite kuvuga ngo aheba akazi nta bwenge bashizemo kuko umugabo iravana ndashaka gusanga nk'ubu uye nkorera ahantu kure ama déplacement nja gufata uja gusanga arengeye naja gufata ngo ngira ndabe wa mushahara wanje ukungene umeze ugasanga uherera mu nzira donc bisigura ko nkaho yavuze yuko ati meba akazi birumvikana muri yo sens mugahandi ari handi avuze ati wewe ko ndusha umushahara oya ugasanga ni handi urafite na déplacement voilà nkaho rero sinoshaka guheba akazi kuko gusa ntiyaba yiyumviye kuko niyo bayiyumviriye neza hariho abagabo bameze uko murabizi mugabo nabwo abagabo bahebesha ubuzi abagore babo bakagati mwebwe mwicare ngaha muhira ubwo n'ubugugu mugabo benshi babigira usanga ari bandi baba bafite amahera ku yevrema avuga ati umugore wanje nicare ngaho yiteho abana banje arabe ibintu vyo mu rugo ashaka kamuhana umukozi twicara ngaho arabe ibintu vyo mu rugo icyo uzobukeneye cyose nzoguha none wovyemera okay nk'ubu bishitse bikabuko nyene ubivuze uko vraiment novyemera je sinovyemera bane no kenera yuko ntegezo kuronka amahera naje amaboko yanje nkoti kuko simba nikimuga twige gukoresha ingufu Imana yaduhaye hari igihe usanga bice bizana intambara mu rugo rero kugira wevite izo ntambara abagabo ni ntagondwa muntu w'Imana ntibapfa guheba wowe ubona yuko atareka ibi bizakwicira yuko ibyo wahora uronka ubironka abiguha nimba ukavuga ati ngaha karaba akavuga ati ngaha ukwezi guheze rero abagabo ibyo bikubwira aba ari responsable ivyo navyo biba ku bagabo badatahura sivyo batazi combien de fois ibintu nk'ivyo nyine kuko sinahura umugabo nyene novuga gute yitahura ashaka kuvuga ati ngo urumva ngo jewe ngo ndihagije ngo wowe ngo ni wicare no cumenga sinzi umenga urikura mwaka agateka k'umugore uwo mugore donc urikura mwaka iki agaciro kiwe nturi kuremera yuko nawe hariho ico yoterera mu muryango ucumenga sinzi menga niko je kuri je no wandi ko ndavyumva so ariko rero tugira abagabo rero ntimuze muragarariza abagabo bayo tugira ko twubaze gatoya Audrey eske nk'ubu unye urafise salo ukoreramwo bimeze gute donc salo ndafise salo dukorana n'abandi mugano uvuga yuko se ahantu ngenda ngo ngiye kwicara ni ahantu umukiriya aje bambare ati hariho umuntu akeneye makeup nkaheza nkagenda mugabo hanini novuga yuko nkorera par telefone ko nk'ubu urashaka gusanga nimba nk'ukulove ari habaja kubona ko namusize neza ushaka gusanga babishimye bakampamagara niyo novuga yuko kenshi nkorera par telefone ego kenshi ukora par telefone ni ibintu watangiye kuvyiga ryari ni umuntu yabikwigishije canke ni hari umuntu asonga afise nyene akantu muri we kingabirano nyene iba yinyegeje muri avuga ati reka ndayivyure novuga yuko ari ingabirano kuko nta muntu novuga yarabinyigishije
ko jewe noba narakunda umuntu yisize ndamubonye gutyo ku buryo wacu usanga nimba we uje ufise telefone ngo asanga ndayigutwaye ce ndayigutiye nkaba ndabiraba kuri YouTube gutyo mu nyuma nkaca nja ndetse ya buke buke gutyo rero usanga nabimenye novuga ko ari nk'ingabirano novuga nawe uba narakuranye. Donc ni ikintu wisanzemwo hama ukavuga ati reka nzitabira nko kuri YouTube ata muntu n'umwe ndiko ndagira hama ndagira pratique ku bandi bantu ariko ari je bwanje umva ni ikintu kiba kikurimwo tu vyari bindimo kuko ndibuka yuko jewe natanguye ngenda ndabiraba kuri YouTube. Donc kuri YouTube nabibonye naca ntora les matériels jewe nyene nkiyigirako uno munsi binaniye ejo nkasubira nkongera ugasanga birakunze. Gutyo mu nyuma maze kubona yuko noba ndiko ndavansa ndagura les matériels kuko urumva ngitangura nabise nke cyane ndagenda pole pole mu nyuma ndabone ko noja kuri teha ngakora. Irevre ugitangura intanga ibigoye mugabo pole pole nagenda ameliora. Intango ibi none birakorohera kuronka abatumi bon abantu usiga twavuga abatumire abantu b'Imana birakorohera kuronka abantu usiga abantu baramaze gukumenyera bimeze gute? Novuga yuko ubu abantu bariko baramenyera then navuga ati intango yo bigoye ko jewe ngitangura na je nari dekuraje navuga ati finamu ibintu nubwo ndiko ndabijamwo ntaho bizonshikana nta bakiriya nzoronka ibintu nk'ivyo mugavye ndavuga ati akeza karigura ko nagiye nkora niko nagenda ronka abakiriya. Niko nagenda ronka abakiriya kuko nimba wewe duhuye no munsi nkagusiga neza wacu usanga inotre jour nawe urandangiye umugenzi wawe gutyo. Sa bosha kubabwira rero nimero yawe ya telefone kugira ngo nkugukeneye azogira iki azoguhamagara. Ndibaze nko murabona ingene ko arasiga umukobwa wacu Love aho turaza kubereka ahejeje tubereka ati raba ewe produit finale nuko bimeze bahe nimero yawe ya telefone kugira ngo nkugukeneye azokwakure. Yego nimero yanje kuri wowe wese yongenera ni 71 695 945 iyo ni WhatsApp kandi irapatsa kuri appel simple. Meme na limite ni 61 053 829. Nari mikashi nibashaka ni mikashi nari mikashi niyo yene. So nuko reka turangize ndibaza ahagejeje naho turaza kubereka byaheze hama kugira ngo mubone umukobwa wacu ingene yase neza ingene atagase ingene aguma baby. So thank you so much wakoze cyane Audrey ngira nibatse ko ari kindi gihe twawukenera uzoseruka. Ego cyane mwakoze cyane namwe bwe n'ikindi gihe muzompamagara merci beaucoup Love babandanye bakugira neza. So bye.